Donc umugore mwiza aragoye kuronka kabisa aragoye ko kenshi uravugana n'umuntu ugasanga yahishije ingeso mugabo bientôt buke plus mumara ni minsi sanga ningo yari yigize yes nico gituma ndabwira ni no mukura ndacarondeza nawo ndambira ariko kandi mufise hajye nyene ozi nakubwiye nti nibiraba vyo kuko iyo mba ndamufise umugambi wowe ufise umugambi nta numwe yo bona mugambi n'umafise burya gukunda amahera si bibi twese turakunda amahera umukobwa ega kandi gukunda amahera ku mukobwa si bibi akobwa ntudushugwe tumeze neza cyane kandi ushaka agashugwe kagoma kameze neza gumukavomera guma uraba kakuyakuyokura kutwazi tumeze nabi ibintu byo kudaraga byari bigoye umuntu akiva mu babikira uzinda kubwiza kuri usanga yari ibintu bitugora ukurumva ahantu ba warakuriye donc monde uba warakuriyemo usanga atani ivyo wizi usanga yano ubwira umukobwa ibintu akabaho ati none umuntu ari mu biki gahembwe nyene ucubona umuhungu aba ari timide kubwira umukobwa wakuriye mu babikira n'ibiki abantu b'abapatiri bameze nyene nk'umufurera nyene niko yabimeze ariko vyaratotse nyene mu nyuma nza kwisanga vyabaye nyene neza nyene kubera ko bikomera amashi reka wa muntu biba bigoye ushoboye kubi iyo ndirimbo yitwa Wombenga Ozi barakubenze shanje sinzi ngene vyagenze kubwira ukundi indirimbo nshika kukiva umutima ukanka nagira ngo nkubise isuka rimwe nkakwibuka inkokora zigacika intege zikavunika abambona bikundaniye bakanseka ndonka utwo mfungura nagira ngo ndatamira umutima ugakuka niturenga umuhogo ndimago yagi nama ku musego abatazi urukundo ngo nafashwe n'ibisigo. Ndabaranguye cyane bakunze ba Siren Vibes. How are you? Meze neza murakomeye nizeye ko mumeze tumeze neza ngaha mu musini mu gitondo. We are good. Nukuri kumana tumeze neza mu mubiri no mu mutima no tuga tubakore ikiganiro ciza je n'umushitsi wanje uyu munsi umushitsi wanje uyu munsi rero ni gambere tukabana ikiganiro kuri Siren Vibes. Can you imagine umuntu abaciye kuri Siren Vibes ubwa mbere ukuntu bari ibintu biri special Orosi wundi ni Vishu Love amwita mukali wa show mukali wa live Nikora biri kwa mukali wa show mukali wa live Vishu Love muramuzi batakomeje baramuzi kuva kera no muririmbyi kuva kera cyane je ndamuzi nkiri mwana niga muri 6e primaire yego ndavyibuka kuri ya ndirimbo Ichimana ifatanirije gacha mbona nje kunusiga ndumukecuru cuvuga cubona nyene ko ari umuntu nyene mu legend umuntu wa kera cyane akoze amateka menshi muri industry y'umuziki w'u Burundi reka ndamwakira mu cubahiro ciwe. Yes ndakora mutsozi ndamutsana ariko baradukurikirana muri kano kanya nibaza ko ibintu bimeze neza cyane Vishu Love mukali wa live music East Africa Mr Gucci Man yes I amubise yitwa Mr Gucci Man yes I kuva ngere yitwa Mr Gucci Man oya ofete usanga ari amazina nk'ubu hariho nayo ntakubwiyozi vuga twumve tubwire ama aka ama aka yose niho yaheza kandi niho yafata yose ariko hariho Gucci Man hariho HO hariho n'iryo rya urabona mukali wa live music agiye ni star nayanderega nico kimwe kuko ayo yose wumve ngo ndayahabwa n'abantu jewe nta na rimwe ndiya kuko hariho wanyitse wewe nawe watanguye kubivuga mukali wa show abo bose yose ndayakira kuko mbanda yahawe n'abantu kandi bavuga bati ntituriko turaguhema turiko turakora ico twabwirizwa gukora. Yes ego umva gute kuba uri imbere ya micro ya camera Siren Vibes yes niryo rya mbere ndaryohewe ibintu bimeze neza cyane je muhanda bibiganira ukoresha abantu byo mukobwa umunsi umwe un certain jour ndazi ko sasa ubure vyabaye nibaza ko meze neza vraiment yes ameze neza wambaye ipantaro tashtash wazana inayibonye wazana commando kama commando Ozi indirimbo yitwa history urayizi sawa sikiliza history nimetoka mbali niyo re sikiliza history uzo umuririmbyi Vishu Love mukali wa show mukali wa
toka kibimba Turagowe. paka muhanga mugama wanje Eh. uzomuririmbyi sivyo oya za pererezi ushaka uzonya kirema muri nani muri Peace the and fight Love. oya nzokwakira muri the fight muri peace nzokwakira muri the fight amajenje chemba mukuru wawe ndakwerekeye Jenny kuntu bigenda Stadium shiri hagati mu barimvyi ba Peace and Love cyo reka abari muri peace and love Bade fight niba makaba mukari wa show reka ndakubwire abari muri peace and love sinzi kuri ko urabibona mwino minsi abari muri peace and love ni umuryango ushobora kwinjira direct muri the fight mu gihe baba babishatse umve ko rero nawe ndagushize muri the fight ahubwo wewe hari inzira utazoba uciyemo cyambu cawe mugabo kubera ko numvise ijwi rimeze neza ndavuga nti uyu muntu ntiyakwirirwa araca muri formation sha Jenny waza ku nteye frappe ya Jesse ndabikumenyereye ko ozije simbesha je urabizi simbesha kandi sinigirisha sinavyo viwanje yes sema ukweli irindi zina karabaye mwabantu muri ko muradukurikirana uyu mukobwa akoresha ikiganiro mwumvise ko amatije irindi zina musema kweli yes ego Olivier Love ofise n'indirimbo shasha yitwa ngo no mukurahe umugore mwiza ngo yo mukura kandi ufise umugore mwiza wowe uramuzi ndamuzi vraiment uzi utabesha bwira bariko barakurikirana ko umuzi hama uzuravuga ivyo uzi kuko je ntavyo ndivugira je ndamuvuze ko ndamuzi okay hamurambeshuza ndakubeshuje rero umugore mwiza oya je mvise umukunzi ega biratandukanye yoze tandukaniye umukunzi n'umugore sico kimwe kuko umugore yamaze kuba umugore yabaye umuntu wawe urubavu rwawe mwakira umukunzi abari ivyo abakikwiga bavuga ati wa muhungu wowe uraboregwa canke wewe ntushobotse uranywa ibiyarura mutwe ugasanga vyahindutse nyene bisigaye nkarasha kuri level yo kuba umugore oya ntiharakera turabivuga none habura iki kavisha tugomba kubanza gutumira abantu baze nyene tugira umunsi mukuru nyene kuko uca wumva ko urubavu ruba rwabonetse nk'ubu ndacari igice nk'ubu iyo bimeze neza mba namuzanye hano ukamvugisha ahagaze ariko arakora mu mutwe ibintu bikagira inzira none nubona ko ariko arakuyakuye none yes rero basuranye indirimbo ariko igihe mujama muko ngwana yaririmbye jambo yenu jambo shako master bishako indirimbo urayitwiririmba ya indi yabaye trending ngaha mu bundi vyataye wa muntu we no kubesha ngo ndayizi kuyiririmba ariko mpora ndayumviriza kandi iraryoshe ngo nitawapa matani ma eglise ma hopitale urumva numva kuyizi atitwazi ko bavuga ma koko cyumva nyine ko bavuga ngo n'utazi bavuga gutega basha bavuga ni byinshi kuvyibuka aremera ngo utazi uri kwavaremera ko gwira oya soje nashaka kuvuga uyo nibihuye nabiye ko turavuga je nashaka kuvuga oya reka tubandanye karancitse ariko ninakibuka ndakavuga tu ego yitwa Master Bishako yes kugira ukora indirimbo nawe mbe byagenze gute kugira ngo nkore n'indirimbo nawe nyene gukorana n'umustar ntibiba vyoroshe ariko uribuka ko habaye yega abastar barahura mugabo ugasanga biragoye ko banahuza umwanya kugira ngo bashobore gukorana igikorwa kuko umwe wese usanga ariko yirukanga nibi canke biriya ariko dukora n'indirimbo habaye igiteramo twise East African Party cari cyateguwe na The Fighter Production hari mu mwaka wahera ari naho rero Master Bishako yaje no muri cagiye ca Mr Nice nimba ntihenze hama nkuko tubimenyereye tubikora akenshi abaririmbyi baje muri The Fighter bavuye hanze baje gukora ibiteramo ngaha twebwe turababaza tukabaza turashaka ko habaho ubucuti butaza gucika ubucuti budacika rero n'indirimbo muba mwakoranye nabo bantu nawe rero ari mu bo twabajije amara vyemera nkuko Mr Nice vyagenze nkuko Lady JD vyagenze nkuko Washington vyagenze umva ko ubucuti nyene buguma bwiyongera kandi tugomba kwagura imbibe yes donc vyaciye mwaciye mukorana indirimbo mbwa isohotse itevye nkuko muri The Fighter burya ntitwihutisha ibintu kandi ku bisohotse itevye urabona ko kenshi tuba dushaka gukora igikorwa cuzuye mu gihe igikorwa cuzuye naco ni audio na video hama
kumwe nakubwira nti umwe wese urasanga ariko yirukanga mu vyiwe konsere zimaze guhera yaravize ibindi bikorwa aja gukora iwabo nanje naciye nirukanga mu bindi bintu indirimbo azigatura yikoze hanyuma hageze igihe twiyumvira ca video hacajamwe ibi vya coronavirus urabibona kushikana ubu ubona ko bitari bwagende neza ariko kubera ko igikorwa tuvuga tuti uko biri kose igikorwa nicoguma muri studio umwaka urenga igikorwa kihari turavuga ati reka tugisohore le jour kuko nawe ari tayari ubu le jour umwanya uzoboneka nibi bintu vya covid vyo kutugara imbibe bikagira bakugurura imbibe neza bimeze neza tuce swat twebwe tugende muri Kongo tuyikorereyo canke azenga bizovana na The Fighter Production uko bavyumva ego yes. Umuntu yumvirije amajambo ari muri iyo ndirimbo n'amajambo avuga how much à quel point bigoye kuronka umugore mwiza yes biragwina no kuronka umugore mwiza gafisho biragoye rega mwiza nituvuge mwiza ku rukoba donc apparence oya mwiza mu ngeso nivyo ntushobora kubona umutima w'umuntu ariko ndisubira umuntu mumaranye kabiri gatatu kane gatanu nubwo bavuga ngo ingeso iraraba ntihwera ariko ndazi ko hariho umwanya kabisa uvuga uti uyu muntu rega ntawe ugira amakalite gusa ariko uravuga uti utu noshobora kudutorera hariho n'utundi rero udashobora gutorera donc umugore mwiza aragoye kuronka kabisa aragoye ko kenshi uravugana n'umuntu ugasanga yahishije ingeso mugabo bientôt buke plus mumara ni minsi sanganingo yari yigize yes nico gituma ndabwira ni no mukura ndacarondeza nawo ndambira ariko kandi mufise hajye nyene ozi nakubwiye nti ntibiraba vyo kuko iyo mba ndamufise umugambi wowe ufise umugambi nta numwe yo bona mugambi numwe afise umva nta mugore nta mugambi ufise wo kumugira umugore oya so nturamubona nk'umugore mwiza muri fitiri suko nabivuze kandi washaka indirimbo sinayiririmbiye jewe mugabo tuve muri bivyo kuvuga mbere uwo jewe mfise erega bishobora kuba bivuye kuri we kutiyumvira ko vyo bivuye kuri we ngo bihinduke navyo birashoboka agaca umugabo mwiza erega nawe ni nkuko je naririmbye umugore mwiza wewe urabona ko uri umukobwa canke umudamu sinzi ushaka kuvuga uti nanje ndakeneye umugabo mwiza ugasanga uri nk'umuririmbyi urabirimbye kuko uvuga uti uko biri kose abagabo bameze ukuntu karaba ingeso hamukavuga uti vyo byose arakeneye umugabo mwiza numva umugabo azomfata neza umugabo azomfata uko ndavyifuza azokumva ko ari fier nanje yes Mr Bisha ko hari hano yaririmbye yavuze ngo bademu ubu ngo bose bakunda amahera bakunda amanenda kwaza burya umukobwa akunda amahera aba ari umukobwa afite ingeso mbi oya gukunda amahera rega burya twebwe baririmbyi kenshi turaririmba abantu bakabifata uko baba bavyiyumviriye cyane ka personnel donc burya gukunda amahera si bibi twese turakunda amahera umukobwa ega kandi gukunda amahera ku mukobwa si bibi akobwa ntudushugwe tumeze neza cyane kandi ushaka agashugwe kagoma kameze neza gumukavomera guma uraba kakuyakuyokura kutwazi tumeze nabi bimeze neza cyane muri ubwo buryo rero bwo gukunda amafaranga hariho kuyakunda kuko bayaguha hariho no kuyakunda ukayarondera ku nguvu urumva aho bitandukaniye ivyo rero yaririmbye mu byo yari kararirimba muri systeme twarimwo ni wa wundi akunda amafaranga mugabo atari wa wundi avuga ati ndayakunda ngo ujya muntu yampaye nanje ngira ico ndamumariye urumva bibe dona voilà sasa muri vya bindi rero wewe akubwira ati abakobwa bo bakunda amafaranga kugira uronka umukobwa mwiza nibibazo mu abantu kugira uronka umukobwa yumva ko yoshobora bayivuga gute kuku ikirundi naco kiragoye mwabantu mwe ikirundi kiragoye kugira ngo ushobore kuronka umukobwa ashobora kukurindira donc ashobora kumva ko ari fier mu gihe udaviza amahera sinzi ko hari hano nanje nace ndirimba ni nshaka umugore mwiza akunda ibikogwa atari umunebwe umwe atazotibanga mu bukungu no mu bukene wumvize vya bindi aho biza gukompletanira na bimwe vya shako no kuvuga mu butunzi abe ari strong no mu bukene aba ari strong no shaka kwihanganira ama situation yose voilà uwo ni mukobwa mwiza yes bisigura abantu ushaka kwihanganira wa mukobwa wenda avuga ati bana vishuje no musi ration 220 ku munsi ama ejo ration umuhaye 500 cagumuka
ariko bivana n'uburyo yamuhayemwo nawe kandi bikavana n'ukuntu wamumenyereje abakobwa nakubwiye nti nudushugwe bisaba ko umuntu aguma avomera mugisha ko agashugwe kawe kaguma kameze neza no kuraba uko mwatanguye nimba mumenyereje ibihumbi 100 munyu mukaza kumuha ibihumbi 10 wumva biza gukunda naje ari jewe sinovyemeye niko bimeze bivana no kuba mumenyereje nimba utamubwiye ati rero wa mukobwa we ibi bintu biraboneka ubu turashobora kwidagadura ariko wumve ko biento bizoshikana itubironke akaba ari sûr akaba bizi ko bishobora kuzoba muri ico gihe ntashobora kugumuka mu gihe azi ko wamuteguye yes urashaka kutugira akapera gatugira tushe kubandanya n'ibibazo akapera k'indirimbo yagutegaho zikuze indirimbo nyinshi wewe izindi ni hanyuma ntugire ikibazo turacari kuri no mukura yes ayeba umugore mwiza no mukura hehe umugore mwiza no mukura hehe ako karakwiye nibaza namumvise oya nane ubo tubwira no mukura he gusa niko konyene kuko indirimbo niko yitwa igitero kimwe kugira abantu bumve neza yamaze turavuga ko ari imwo okay nshaka umugore mwiza kundi bikogwa atari umunebwe ariko nibaza ko ozi kugira ngo umuntu abandanye turimbo nk'utu habwo cusaba ndagusaba ubwira abantu baje kuri YouTube sivyo bagire subscribe kugira ngo barabe indirimbo bayumvirize hama tuze dusubire guhura hariho n'umuntu ashobora kugira kabisa ibintu bimeze neza cyane kwa sura, kwa mwenendo au tena kwa matendo yake. Wanawake wote wa siku hizi hatari. Nasema simtaki. Nshaka umugore mwiza kundi bikogwa hatari umunebwe. Umugore atavuga gutwa niyashavuye bitaboneka. Akankundira umuryango umwe atazotibanga mu bukungu no mu bukene no mukura he oya mbwira no mukura he umugore mwiza no mukura he yes kandi imponjo ntigugwa nikwagusa kabisa bagende kuri YouTube ya Vishu iri kwa Vishu yitwa no mukurahe indirimbo Master Bishaku yes donc afite rero kibazo mfise hariho ibintu umuntu amenya kora ko maybe yabibayemo canke afite experience yabyo yes ubuzima nk'ubu warabubayemo ozi twebwe mu kuririmba turirimba umuririmbyi ni nk'umutumwa sinzi ko maze kuraba indirimbo dukora canke twakoze izi zandicuza izi za birahimbaye za ninde za wombenga sibiba vyaratubaye ko mugabo akenshi no mu vyo tuyaga urabona ko turirimbira mu bantu turirimbira muri public itandukanye uwahuye n'ibibazo ibi canke biriya uwahebwe canke utahebwe wewe umeze neza umwe avuga ati je bana handi ndaryohewe ndi mu rukundo meze neza cyane bivana rero na situation uyo abo bantu mwahuye ico gihe mood uburimwo nico gituma umva no mukurahe kitavuze ko bitonshikira na jewe kuko nanje ndi umuntu ariko ntabwo nabaye mu buzima ariko kubera ko abantu duhura abagenzi inshuti ababanyi nyene abantu nkuko duhura n'abantu ugatembera mukayaga n'umuntu akakubwira histoire amugaca wumva nyene nk'umuririmbyi kimwe nabwiye ko muririmbyi ari umutumwa ugaca wumva ukora kandi yes wowe ntibirashika ngo ukundane n'umukobwa wawe ndivuga muhebana uvuga ati yes nsohora n'ikirara vre oya ntibirashikira kabisa sikuhiriwe oya nivyo urahiriye bitaragushikira oya ntibirashikira kweri wowe wasohoka ntaba ex office yaba ex ni bobura umuntu ngaje imyaka 40 mfise gahozi imyaka mfise nibaza ko aba ex burya je sinakundanye gose yozi oya sinakundanye gose nakuriye oya sikwireserva kabisa no wanda kubesha no kubera ko twakuriye mu babikira kandi wasanga indero baduha wasanga nyene ibintu byo gusenga cyane ugasanga umuntu arakuze nyene ari ibintu bimwe mwatara bwabuguruguru bw'abajene
usanga umuntu ataciyemwo ukaza kwisanga rero umbajije aba ex ari ukubwira 8 jewe nta na 3 mvise babiri gusa babiri nabo mvise nabo umwe nawe nyene sinovuga ko yoba yarabaye mu ex canke iki ni vya bindi nakubwiye ko twakuriye mu babikira usanga wewe usanga wibaza ngo yari umukunzi mugabo ntimwigeze mubiyaga ngo mubivugane ukamufata uko ibintu vyo kudaraga vyari bigoye umuntu akiva mu babikira hozi ndakubwiza ukuri usanga nyene ari ibintu bitugora kuko urumva ahantu uba warakuriye donc monde uba warakuriyemwo usanga atani ivyo wizi usanga nyene ubwira umukobwa ibintu akavuga ati none umuntu ari mu biki gahembwe mugabo nyene de temps en temps ko umuntu agenda arabaho cyane ndashaka kumenya ukuntu umukobwa wa mbere wa Mudrazi cyane ukuntu ibintu ari bigoye reka wa muntu twasubiza ibintu inyuma byo Sisi inyuma gato oya ibintu byagenze reka hozi twasubira inyuma ntitwabivamwo ariko nyene ucubona umuhungu aba ari timide kubwira umukobwa wakuriye mu babikira n'ibiki abantu b'abapatiri bameze nyene nk'umufurera nyene niko yabimeze ariko vyaratotse nyene mu nyuma nza kwisanga vyabaye nyene neza nyene kubera ko bikomera amashi reka wa muntu biba bigoye ushoboye kubivuga bigakunda menga ni ntambara aho hari abandi nabo bagira ni chap chap aho yana kabafa kabahejeje bajya kubera ko hari aho warakuriye harashobora kugufasha kuko nk'ubu dufate nk'umuntu yakuriye mu gisagara sivyo n'umuntu yakuriye ruguru ahatari Bujumbura urabona ayi Bujumbura amatara umusenyi abandi bana ugasanga yakuriye muri vya vyondo hamwe ruguru mu bitoki ucu usanga na mind mu vyiyumviro nibisa nico gituma usanga hari abo vyorohera n'abandi bigora bivanye na situation babayemo canke bivanye naho babaye ego mu kurangiza ikiganiro nshaka duhereze ku ndirimbo yanje nkunda cyane kurusha izindi za waririmbye canke mwaririmbye iyo ndirimbo yitwa Ombenga Ozi barakubenze shanje sinzi ngene byagenze Kobwira ukunda indirimbo ndayikunda urumva uracagiye hari kera indirimbo nakunze uziko nafise agatelefone gatoya nkayitereshaje kuri Google apana mu gatelefone gato c'est vrai yo ni histoire abantu batatu urababwiye kabisa baraba bavyumva mwabantu mwe muraba muvyumva bino bintu ndagufasha ntugire ikibazo ushaka ko nakuririmbira amajahe ugitero ciwanje canke nshika kukiva umutima ukanka nagira ngo nkubise isuka rimwe nkakwibuka inkokora zigacika intege zikavunika abambona bikundaniye bakanseka ndonka utwo mfungura nagira ngo ndatamira umutima ugakuka niturenga umuhogo ndi mago yagi nama ku musego abatazi urukundo ngo nafashwe n'ibisigo ako ni sawa ndibaza singitora gatotsi Ozi we banzo ubwire bano bantu ko vyakubayeko oya ni vyambayeko birima jewe ni vyambayeko visho none zabakiri urumva ni handi nyene mbwa afite hari igihe nyene ndirimbo isohoka avuga indirimbo kuko nikoze abantu kuntu baririmbye yari vraiment wow yes yego ni nyinshi ndirimbo zanyu nkunda zo gusasira robuzo Burundi album ya mbere hano batatazi nuko batanayibuka album ya mbere kabisa uburirimbo butese ko kabisa turirimbo twa kera muri bibiri uratsi album yasohotse muri 2006 icyo tugirira lancement officiel muri 2007 urumva biramaze imyaka 13 ibaze kubuka yibuka rero urakaze kabisa n'indirimbo zihari muri kino gihe urakomeye kabisa ndakaze nizuka zize history imaze iramaze umwe hafi ibiri wa muhungu umwaka umwe uri sure 1 year yarakwiza imyaka 2 reka nta nivyo nibuka je ndavyibuka je ndumufana ndavyibuka karabaye mukanya reka njenja kuri YouTube ndaha je kuraba so bishu dusezera abantu gute nibaza ko kubasezera no kubabwira ko a bientôt azogaruka vuba tuzosubira yari imponjo turatangwe niryo rya mbere dukoranye no mu kandi ndazi ko abantu bagikunze ikiganiro ca Vishu none mukobwa yitwa Irakoze dukoranye ikiganiro rya mbere kandi je ndaryohewe cyane akorera ahantu heza ahubwo felicitation hari n'umuntu yambwiye ko agukunda mu ikibazo yambwiye ngo uri mwiza ariko ikibazo nuko ari umukobwa ariko ubu ari umuhungu naca ndamuvuga
wakwera ari umukobwa umukobwa nta ngene ni banko oya sivyo abakobwa barapinga nabisho C'est vrai. umukobwa akubwiye kuri mu cyangwa akapressia ari ibintu bikora ku mutima hari hose naho ntamuzi ndamushimiye cyane hari umuntu yambwiye kabisa kuri gukora ikiganiro neza umukobwa caravuga nti wewe ubivuze kutari kuyaba ari nk'umuhungu umuzi twahuye naho zino ca ndamubwira ariko sinzokuvuga kandi ahari ndi sûr akabona ikiganiro ca yibona turamushimika turanamuramukije ahantu hari niba ari hafi cyangwa niba ari kure navyo nzi ari hafi ari hafi turakuramukije gose kandi ubutumwa bwawe bwashitse bwadukoze ku mutima merci beaucoup yes n'abandi bandike mu commentaire ndazi ko emission ya Vishu ni ya mbere ariko tugiye gukora n'ibindi mu nyuma bayivuze ni imponjo kandi imponjo ntigugwa imponjo ntigugwa imponjo niyagusa ibisigaye byo mu nyuma mu byitegezo bari fire moto mwabantu mwe nagira ndababwire ko Vishu atiteze kuba maramaza no munsi n'umwe nje ngoma kubabwira yuko ubu turaje 2021 tuzanye izindi nguvu zitaraboneka kuko muri The Fight murazi ko ubu twaragutse umuryango uri kuraguka hariho Vishu Love mukali wa live music hariho n'uwitwa Difficile 5G hariho rero na mukali wa Show Kiongozi mwenye kitambala vuba cyane turaje n'imiriro myinshi cyane ndabivuze n'imiriro myinshi nibaza kozi tuzokora ibiganiro ndakubwira nti wabonye imwe navuga ko ari byo n'abafanzi bavyitege atabikoze muce muvuga ati ntavyo yakoze nibishoboka ahubwo mwabantu mwe ndabasabe muze mu mubwire hozi timundwi zibiri viana garuka mu bimwandikira ngavyumvise mwandika mu commentaire mukamukereye mu ndwi zibiri je vraiment jewe ebana bisho ndamwemera mwumvise ko ndamwemera indwi zibiri ndamugarukana manze kwa ndamwandike mu commentaire ko mwagiye n'ikiganiro ciwe so tubashimire twibutsa kwa kuja kugura impuzu kwa Oscar canke ibirato ivyambagwa vyose n'amaherene burya afise n'amasaha meza amarori nk'aya Vishu yambaye dupira twiza Dose gospel birahari mwishikire inkumbarano twaniyo bibone kadamuvzira rero sivyo none tunabashimira abantu bose badufollow kuri Instagram abadufollow kuri page ya Facebook muri abantu ku mutima cyane surtout abantu barabapartage ibiganiro vyacu twakoze mwe muri abantu ba grave byatari yari uzira ko twiri mikoro kumwe na Vishu Love mukali wa live music East Africa Gucci man musema kweli HO Niozi niozi tuzobivugana reka ndabashimire cyane murakoze cyane ko dukora natwe bizu Siren Vibes TV